Mwaramutse nariko ndumviriza kuri X space imwe bariko bavuga badebata ku kintu kijanye na patriotisme cyangwa patriotisme. Jera ngavuga nti patriotisme abarundi kenshi na kenshi bavuga nka slogan mugabo ntabwo bayigendera. Nca ntanga ikintu kimwe kijanye na patriotisme en fait traditionnel, ni ikintu bita cyangwa classique. Ni ikintu bita civic virtue canke vertu civique, no kuvuga kugira vertu, kugira ubutungane mu bijanye n'igihugu. Jewe nkavuga nti umuntu agigiturire uwo ntashobora kuvuga ko ari patriote, c'est zero. Ukabuze ko ari igiturire, koresha yandi majambo, lazima ngo uzakoresha patriote mu majambo yawe. Koresha yandi majambo mugano wi patriote ko igiturire mu bisanzwe ku bintu vyonona igihugu kandi ubawivye. Umuntu yiba igihugu mu zindi nzira zose. Abantu baba amasosiyete bakaca bayahombesha. We nturi umupatriote, shaka kuvuga ivyo ushaka, icyo jambo yivanemwo, wewe uri nka Burundi mu zindi. Sorry, sijambo nkunze kwita abantu. Ukaba sepa umuntu aje gusaba ikintu kamaka amafaranga, ishuri, ikibazo cy'uyi ku mwana w'ishuri. Abantu baka amafaranga kuri passport, izi mpapuro zose bagomba gutanga ku buntu. Forget patriotism ntayimo. Uhohote undi Murundi mwene wanyu, patriotism ntimo. Kuko wewe wakunda Burundi ukanka abarundi muvukana ntibishoboka. Iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene ahantu kubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso ndayizererana. Ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe. Tani vyo navuga kenshi na kenshi inyanka Burundi nabadavuga ko zinga mu Burundi n'abantu bagenda baragihomvya d'une manière buhoro. Donc ni nk'uwowa ufata nki enfin namye avuga nti patriote akunda igihugu kujya ko umuyanga yanze akunda inka. Donc akunda inyama ntabwo akunda inka en principe. Canke kujya c'est pas impongwa ikunda ikigori. Donc ikunda kukirya ntabwo. Okay, anyway, you see the point. Bon, rero hano ibindi bavuga ngo igihugu muragicafuza kandi kavuga nti pratique mu Burundi mukora nizo zitagicafuza uburundi, sirazima ngo umuntu yigwa aravuga mu bw'ivyo mukora mu bicafuza. Nerekanye umuzungu umwe yaje ngaho avuye ngira ngo muri Australia ibintu nk'ivyo ko yagiye akisuzuguye, kandi abantu benshi bagiye barabye video ejo ntibashaka kuja mu Burundi. Mucavuga abazungu ne bagende, abazungu batumana naka, abazungu banaka. Ubona aho mbonye umwirabure mwene wacu Umu Kenya muraja kumuraba, nawe yazibuye ku mupaka w'Ikobero ari kugerageza kwinjira mu Burundi. Reka tumumvirize. Bon, video iri mu Congereza ivuga ngo why Burundi denied me an entry. Why Burundi denied me an entry no mu Kenya ndibaza mwenga namumvise afise ntuze yitwa ngo Asad Travel Proxies channel, ni channel nto ifise abasabwa ibihumbi hafi bitatu, ariko he's up and coming. During my stay in Rwanda, I had one dangerous itch visiting Goma, DRC. This is Goma. Welcome to Goma. Welcome to Africa. People don't show you on TV. Donc urumva ko yaciye mu Rwanda hanyuma agira aventure, ko abana baventurier arondera amaview bishoboka, bon no kwerekana Afrika. Rero yasimbiye igoma, ico nico yaze tuja kuzikako. Mugabo ndaganda beke iyi teme avuga ngo Africa, kivuga ngo Africa that you don't see on TV, nibaza ko yabuye ku mu YouTube akomeye cyane yitwa Wodemaya n'umuganayen yatanguye muri China, kidataya kumukwikana kiri muri China, ari umunyeshure hanyuma araheba ivyo yayize aja gukora YouTube full time. Nibaza ko ari beaucoup plus, nibaza ko ari bateye imbere muri Afrika nzima. Niwe rero agenda mu bihugu bitandukanye, n'umuntu yarahaje akavuga ati ngiye Afrika yerekana bo ibintu vyiza gusa. Abantu mukunda kuvuga werekana ibintu vyiza biba muri Afrika, amazu meza, amasuccess, abantu bubatse ibintu nk'ivyo, ama culture ari interessante. Rero ni Africa you don't see on TV canke Africa they don't show you, Africa donc abazungu batabereka. Ubu nawumva yagize atereka nkore iyo model yo kugendekana Afrika ubwiza bwayo. Sinza ico kintu je igoma ntaho nzi, mugabo naka ko ari ikintu c'icapa c'umuntu ntazi. Inyuma umenga hari sepa ko yari substation canke ko amazu n'amatara n'ibinsinga z'amatara zirengana, but in any case umva ko mission yiwe ari kwerekana Afrika ubwiza bwayo. Abantu mugenda muravuga. Yes. Welcome to a country where they say there is war everywhere. Everyone around me warned me against it. Friends, locals, even my instincts sometimes itched, but I chose the danger anyway. What they didn't know is that I was already sick. So sick that I had been admitted to the hospital and still sneaked out to cross into Goma.
donc urumva yuko yashoboye kuja muri Goma kandi yaragwaye mugabo ko bari bamubuje ngo ntugendeyo kubera nyene numva umutekano ko mbura udakutara kwico gihe sinzi igihe yagiriye uko biriko zumva ko hamye ari intambara ariko kumva ko yagiyeyo bamuje kwajayo. Even my tour guide had no idea. We entered illegally, not because we wanted to, but because I was broke and a visa wasn't an option. We agreed on one thing, legal or illegal, Goma was risky either way. Urumva yuko harimo amariske bafashe kandi bagiye bidaciye mu mategeko kubera atarafise amafaranga yo kwishura visa. Boneza nyine ko kumbure atama visa asabwa nko ku banyarwanda nk'akarorero baza barinjira yaciye arongera kumbura mu tour guide umunyarwanda barinjira juste nk'abanyarwanda bagiye gutembera muri Bukavu canke Goma ntiwombaza. Don't advise this, and I'm very sorry in case I'm breaking any law. Yes. The government in charge or anything, you know? Yes. You're not going to Congo, it's all about risk. Either you go illegally or illegally. Yes. You know? So on the other there is side, no government there. I almost paid the price when I was arrested for filming near an M23 military camp. That was the moment I truly questioned my decisions. Arumva ko kandi yagiye kugira adventure aja kuvata ama video hafi ya M23. En fait abantu bakora travel vloggers usanga ari abantu baba aventurier kubera kugira ngo uronka ama views ifo kwerekana ikintu abandi bantu batarigera babona. So yagize ati borekani mbe muhizi genda ahantu hari kambi ya M23 mfata ama video ngo nande muhizi umva ko bamuhagaritse. Somehow, I survived it all. I explored, I laughed, I even played football in Goma. But the stamp that made me happy that day became the stamp that broke me later. After donc birumvikana ko yahavuye aronka ikidodo kumbure sinzi ko bamufashe sinzi ko vyagenze ataranga ikidodo yuko yoba muri Goma legalement mugabo ico kidodo cyavuye kimo kwegera. Bo iri pardon ko M23 aho bafashe bafite ibidodo vyaho bitajanye n'ivyo muri Congo. Bo reka ngezaho. 24 hours of travel from Kigali, I arrived at Kobero, the Burundi-Tanzanian border, with full of excitement. And that Okay, bona humva vuze bon ndavuye Rwanda ndavuye muri Congo reka nje kura Burundi nabwo arumva yiko yegera Kobero. Oh boy. Ariko Afrika amafaranga muronka mu yakoresha iki? Iri barabara kuko imotori ikora ibarabara rimwe amakamyo angana gutyo ibarabara ririmwo business ingana gutyo. Ibarabara ginjiza bidandaza bingana gutyo kubera iki abanyafrika Tanzania no Burundi batokora iyo border abantu muri kuri border ya US Mexico naho nyene n'umuntu mu gitakataka nk'uko boneho handi nabuka nkunze kubona mu mafilime mu movie ama track ari crossinga. Dude, Afrika mukuye kwisubira ko mu vyukuri. That's where everything collapsed. Denied entry, blacklisted, rejected by one of my favorite countries in Africa. Umva ko avuga ngo ni my favorite country, donc ni kimwe mu bihugu nemera mu bihugu nkunda. Evidemment cyatubaza mu Burundi nuko ari igihugu yiyumvamwo kumbura sinzi baba patriote mushaka kubaza none umuspy atumwe na Ruto na ko Ruto na wari umuhima niko babivuga murambabara je nta none narinzi mwanda byumva ngo Ruto nawe ngo ari muri empire hima ntibombaza ubwo sinzi ko avuga ati nawe watumwe na Ruto M23 sinzi gituma Ruto yari stupid agatuma umuntu mu YouTuber akanza kujya Bukavu gukora yiki yari kuza straight mu Burundi kugira ntahaba suspicion no mu vlogger asanzwe umusore avuga ati reka ndashakisha ubuzima nzi ndatarataza njya mu Burundi nerekana ivyaho abantu benshi ntibahakunda reka je ndagende as an African mugamba ko bamwirukanye bamwe ma visa ahubwo cyo bamu blacklist sinzi ko mu gifaransa ko bacita ko ari liste noire donc bagusha kuri liste noire aho utazosubira kuja muri ico gihugu burundu. How stupid. This experience you're about to watch is 29 straight minutes of one problem after another. No pause, no mercy. It felt like the devil himself placed a multi-bet on my life that day, and every odd was against me. This is not a documentary. Barundi kazi iri barabara bye no kuri dateye isoni iri barabara borisho kuri kuri Tanzania je no sais pas mugabo iri barabara bakwiye kurikora neza. Bo umenga yasize kaburimbi ikumbura ivyono amatraka bivana muri Tanzania canke mu Burundi kurundi hande akaza yozo ivyono gaceyo none barabara mugabo vyashasho ntivya ibarabara nkiri route gushika ku kivuko bagomba kurondera kuno bari makadamiza akaba hasa neza atari mu mugondo. Bo mugabo ni case uyu mugabo umva ko ari kuvuga ko agiye yamaze hafi inusu saha bariko baramusambisha ikintu numva ko yagiye yikugura ku buryo nibaza ko ato kwiyumvira kugaruka kandi abandi bajene bariko baramuraba
Uburundi baca bucrossinga bati ibihugu byo kujamo iki nikiri mu nofuma nja muri Congo irimo intambara. C'est ce qui nicyo biboneka ngaha. This is my experience. Guys, I've always watched videos about people saying denied an entry or rejected visa or something. I've never known how it feels because this is more than devastating. You know, I went to Congo on 15th April, which was DRC, and I came back on the same day. Okay, and I've been to Rwanda up to today, which is 25th. So 10 days after is when I have decided to move to this side of Burundi, you know. And then after arriving here, I'm told Goma is occupied by M23, which is M23. It's the labels which are in the side of Congo. So since I have the stamp, I think I'm gonna show you, I'm not afraid of anything. You see their stamp here. So because I have their stamp, I cannot be allowed to come to Burundi. Even their citizens, when they come back maybe having that stamp, their passports are taken away and most of them are locked up. So they don't support or involve themselves with anything that concern with Congo. So I'm not supposed to go to Burundi. I am rejected. I'm supposed to go back to Kenya at my home country. Or I go back to Rwanda because they really believe Rwanda is supporting Congo. You know, I don't know. The problem between Okay, ico mugomba kumenya kandi izo problème dufise mu maregion abandi ntibazitahura. Uyu mwana w'umu Kenya nk'ivyo akavuga bimwe nabonye abamugira ama comment ngo ntavyo nvyumvikana. Ego kubera izo problème ziri très compliqué sinzundi mu Frodo yandikiye ngo je sinahura politique y'u Burundi sina politique n'intu vy'uburofa nta nuwo bitahura. Donc ukuntu wo explica yuko umuntu agiye muri Congo atarikwe kuja mu Burundi ntivyumvikana. Umva ati why mbongo kici bagimo gakyo na M23 so what M23 ni groupe y'abakongolais umwebwe Burundi mwabigiyemo gute okay wowe uri mu Burundi ashaka kubitahura yo mucisha mu hutututsi ampire hima rede tabara ivyo byose ashaka kwidendekanya uri umuntu kayironka inziguro ubiha undi murundi mwene wanyu mugabo nta kuntu ko expect umuntu mu Kenya mu Nigeria no mu Ghana yene wo mu Filipino wo mu China wo mu Amerika ngo bo nagiye muri Congo hanyuma njikira muri region runaka mpabwa stamp n'abaha controller boda uri kuboda niwe controller hanyuma njanja mu kindi gihugu kindi bacambwira ngo ufise yo stamp wahawe nayi groupe ntushobora kwinjira nta sanse bifise yaba ikumbura yagiye Kinshasa bakamwirukana ati wagiye muri tetwa ba Robert mugabo umva ni igihugu cy'u Burundi ntabwo ari guci Congo et puis mu Rwanda umva ko yaciye akora nta kibazo gate okay ko ya stamp mu Rwanda nta kibazo bafise bwo no mu nta kibazo bafise kuko they don't understand these stupidities zo muri region yacu you see voilà donc hano mvuga ngo ibyo ntitwavyumvise ntivyumvikana évidemment not for anyone. Burundi and Rwanda, sorry, I don't know the president who died, was it Peter, something like that? The people who killed him are in Rwanda, and Burundi has been requesting to get those hostages, and they have been denied to access those hostages. So they're in a revenge mode. They don't need anything to do with Congo or Rwanda. Bo urumva niyo confusion deja kuvuga Congo kandi Burundi tuziko shiye Congo mbwa wayumvize ko ari Congo yavuye muri Congo byo kuvuga ngo Congo idivuzemo kubiri ntavyamenya kuko yo bimenya gute nta sanse bifise et puis ikindi detail bamwagirije ngo yavuze ngo hari mu president yapfuye ngo acaba ngo bamwishe bagiye mu Rwanda abandi ntiyapfuye Peter ntiyapfuye Peter yarapfuye mugabo so bamwishe ego so bamwishe mugabo nuko yabitahuye nuko yavyumvise uri kuri boda bariko baragucuraguza uri kuvuga what's going on ko iki bariko baranyirukana hanyuma undi muntu ati ngo kurande kubwire yari umuntu agize kudeta mu 2015 bacaje mu Rwanda none bariko barabasaba ati uwo mu president yinde yari Peter ati none Peter ni batwara to yarapfuye acha bijoininga ndiko ndakonsulate histoire ko yumvise sio narindi acha bijoininga ati bo donc abantu bishe mu president Peter hanyuma bacaje mu Rwanda none u Rwanda kiro basaba mugomba ngo bari muri revenge mode bariko barihora u Rwanda nuko yavyumvise
nuko yabitangaje je comprends ntabwo ari umuhistorien nta n'umuhistorien kwiga ubundi ngo abushobore donc nuko yavyumvise uko bambwiye kuri boda muri panike mwishavu bariko baramwirukana nta mwanya afise wo kuja kubicukumbura nta n'akamaro afise iyo story iwacu ntabwo iri interessante by the way. So if you have a stamp that says you've been in Rwanda or Congo, you're supposed to go back home. So imagine my whole budget, I have already changed the whole amount of money I had into Burundian francs. So I'm supposed to sell it on, I don't know. Donc nukuvuga bambwiye ngo ufise stamp yo muri Congo ndavyumva ntiyabitahuye neza niyo muri M23 Congo gace kaswana na M23 iyindi Congo wari kurokoka ngo na stamp yo mu Rwanda sindamenya kwica arico ko ufise stamp yo mu Rwanda turi kuza mu Burundi mbwa niko yavyumvise niko yabariwe ako nifo bijyana biva ku mupaka mu kajagari mu gwimo aja kushika kwanza ndacaka ndakiretse n'indimi ko batumvikana yashoye gusama utwo mugabo akavuga ati amafaranga namaze kuyavunja mu marundi rero mutarabona ibintu byo kuvunja iyo uvunjishije urahomba ukivunjije urahomba value ni abavunjaye bungukira bien sûr ubwo rugura n'inyugo y'umuvunjaye usuye kuvunjurura usubira ugahomba kandi donc umva ko yamaze guhomba kabiri iyo budget we yamaze nkifa kandi aba youtubers bato n'abajene nkuko kwa wajene ni Burundi nta mafaranga menshi bafise gusa bo passport ntiziba zigoye kuronka muri Kenya kandi zazizimvye nk'izo z'indundi ko yatabusuma buri mu bwinshi cyane bo muri Kenya burahari mu Rwanda ko butegeza aho ngaho hanyuma kavuga atereka ntangore gutembera n'amaguru bibona ko bitwegereye hanyuma nizo kudufaranga twishi akine fly mu bihugu vya kure hari umurundi ngaho yitwa Wabuja ubu namonye ari Bujumbura niba tavuye arashika za Kenya no bindi bihugu hariho uwundi go with Jay umujene mwamukwe kuba inspire nawe ko yavuye ahantu hatoroshe arashika kure hari igihe higeze kubaza muri Asia ariko nakuvuga ko batangura aho hafi akaronka udufaranga dukeye n'abafollowers bakeyi uko tutira tuguhera gatera aja mu bihugu vya kure mugabo umva ko bace bagira ahantu ku mbezi wacu bakamuhohotera mu bindi bihugu abari free flow mu yandi makontina umuntu ari muri Philippines agiye kuja mu bihugu vyinshi byo muri Asia ni visa free ibintu nk'ivyo. Guys, I'm very confused because I knew whenever I reach to Bujumbura is when I'm gonna settle myself. Maybe, you know, do 1, 2, 3 and make some coins and then start sorting myself out. You know, I travel on a budget, YouTube doesn't pay me yet. But I just got denied, guys. Denied an entry. Actually, you see, my Tanzanian stamp is cancelled. So bo sinzi ingene denied entry ingene bigenda mwumva ko bamwankiye kandi we mugabo yayisettled yazi ko nta kibazo nacyo yakarino naye yamaze gupanga ko ashika Bujumbura akasinzi agira imana ahubwo ko Ibujumba kenshi na kenshi abantu batabukinga online kenshi na kenshi you traveling nka jewe ngina na bunkize hoteli n'ibindi ku buryo iyo umpagaze ku mupaka mba nahumva inka y'amafaranga y'hotel nka karoro ariko urumva uko biri kose baramwankiye kandi cyo gihe passport kiboneka kumenga imeze nabi kenshi na kenshi banumva ino nk'umuntu ariko asaba kuzino baramubaza niba atigeze kubuzwa kwinjira mu kindi gihugu sindamenya ko baca bakubaza kubera iki mugabo iyo uvuze no ico kigutwara amanota makeyi kuko bafata ko niba uje mu kindi gihugu ko kumbure uri a risky traveler donc nk'icyo ni kibi muri passport yiwe by the way no muri travel history yiwe. So I'm told I go back to Tanzania and then I go back to Rwanda and then they told me you should go back to your country and until the issues of Rwanda, Congo and Burundi are resolved, you are not welcomed in Burundi. So Burundi just put me in a blacklist. Guys, just because of the content I did of one day, guys. Content of one day just costed me. So by the time you donc urumva yuko mvuga ati ufite ko nafite na sanse ngo Rwanda z'Uburundi na Congo na n'u Rwanda zihezije ntizohera akiriho de muri make mvuga ntuzogaruke mu Burundi icyo kubwira yo nk'aba bantu bo acyari YouTube nto yafite abantu bakiye bamuraba mugabo still bazokura unabona 1000 view mu masaha 8 sibaki bazokomeza baza icyo baca bavuga baca bakrossinga Uburundi muri liste y'ibihugu uteza kuvisita kiretse wabuza handuja ico donc ahantu hose umupaka uriko ico no kwita friction mu Congereza cyangwa friction mu Congereza cyangwa ibintu bikumu gifaransa cyangwa ibintu bikuzibira uwo mupaka kenshi na kenshi uwufata ubwa nyuma kiretse uri obligé uri force kujayo hari ibindi bihugu usanga kwinjira mu vyoroshe ari visa free ibintu nk'ivyo ku mupaka ata bintu byo kukugora winjiramo nk'ugiye iwabo donc urumva ko abakenya bamuraba hageze gutembera Burundi bazobushira kuri
liste inyuma y'ibindi surtout uvuze ngo ugomba guhitamo hagati y'u Rwanda n'Uburundi canke Congo n'Uburundi bo harabazohitamo u Rwanda pour une raison autre ou encore bavuga ati bon none ko wanyu umuntu avuye muri Congo ejo uzokwangira uvuye muri Zimbabwe nawe cyangwa muri Zambia cyangwa muri South Africa pour une raison diplomatique yoba ihari hagati y'ivyo bihugu so ntitwemera ibihugu biri erratique ibihugu biri voyoucratie nk'ivyo nta kubizungurukamo. You watched this, I really don't know when, but just to tell you that it's not fair, you know. And I don't even know how I feel. I understand. I've been watching people saying, I got denied an entry, I got rejected, I don't know. My Turkish visa was rejected. I didn't feel this bad because at least I was prepared and I was home. So right now they are sending me back to Kenya. How many countries, guys? I'm supposed to go back to Rwanda and then go back to, currently I'm on the side of Tanzania. So which means this is not valid, okay? So I'm supposed to go back to Tanzanian border and Rwanda, and then I cross back to Rwanda, and then I look for a way to go back home because I see no way out. Donc ariko birabitwenga mugabo harafise agashavu kenshi cyane amfete kubera ngo navuze iyo umuntu akwahagakiye mu rugendo naho go urugendo rwo mu gihugu cy'iwanyu ntibavyoroshe donc wewe urumva ko bamukomesheje ariko imvi ko asubira inyuma bo ubwo muri budget nyene yayapanze ko azomara imisi Bujumbura kumbera agafata bafise ama video y'ahantu agomba kuzoja avuga ati bon ibishaka kunyongera ama views ko hanene bashaka no gukuza channel zabo non seulement ntahashitse ahubwo bimuri amafaranga turaja kuvyumva ariko kandi bimuhaye ntuzeye reputation mbi muri visa yiwe. Guys, being a gangster has costed me. I really don't know why I was so... Don't be a gangster next time. Africa ni orosha. Africa it's a dead continent. Africa je nkunze kuvuga it's a lost cause mu byukuri. Urabye niba mu Africa c'est trop ridicule. Confident going to Congo, but it is what it is. Who knows? God plans whatever he wants, guys. So I don't even know what to say. Currently, I don't even have cash on me. I'm gonna look for a way I'm gonna get network. Otherwise, I'm fucked. Okay. Bon nico kindi kintu gikunze kuba kuri border kubera uba uvuye mu bindi bihugu ntabwo uba ufise network sim card bon ivyo oneza ko ari mu bihugu byinshi niyo ugiye n'indege urashobora kugira roaming irarekuriwe bo je ndayikora ku madata make mu kurindira iyo guntu hari certain canke hari business mfise nshobora kwitera ko abantu telefone kuri telefone wanje donc ashobora gukoresha telefone yo mu gihugu ciwanyu ugakoresha bita roaming no kuvuga uragenda mu kindi gihugu ukaguma ukoresha iyo network yawe iyo sim card yawe birazimvye cyane gose ntabwo vyankuraje ko atabika bikoresha business mugabo iyo crossing kuri border surtout ku mupaka ya aeroport haba hari ama sim card ucyururutse mugabo ama sim card nayo ne aba uheje kuronka visa niho ucuronka network ibisigaye washobora network ya airport network ya airport wifi ya airport mugabo ico gihe novuga ko nta sim card ufise entre kwinjira kuri aeroport no gusohoka ico gihe ku mupaka no ko ari no man's land nta network ufise ro nk'uyu muhizi kumbera afise sim card yo mu Rwanda ko yamaze umwanya mutoyi muri Tanzania nshobora gukora chayita kandi akora kugura sim card muri Tanzania ka arapasa through donc ashitano adafise sim card yayiteze kumbera ko ashika kobera gacagura sim card akacyayikoresha Burundi no kuvuga ari stack ntacyo no kugira communication nk'umuntu hayiginga uzomva nk'aba mu ngo duha ibihumbi bintavya afise ndashobora gutelefona umuntu ngo abimuhe ukasanga ba stack c'est très grave muri iyo condition. Bye Burundi. Bye bye. So guys, this says welcome to Tanzania. As I was explaining before, I got denied an entry to Burundi due to having the stamp of M23 or Congo, however they call it. And after they have sent me back, they told me go back to your country. So donc urumva yuko ntazi no ko bari mai kubera M23 cyangwa M23 nafite na stance ngo nabibabwiye abantu muri Kenya abantu muri Tanzania amajuta abantu muri Zambia Zimbabwe South Africa muri Afrika nzima ntabwo bari ko baratahura ivyo bintu muri South baratumbaza ivyo bintu by'ibihutututsi nibiki mwewe si turabirabure mujyana koma tukana bazungu baraduhanze anyway yani in the story donc umva nta comprendre what's going on kubera ikibambuza ko ninjira anyway
So I had to come back to Tanzania. While on my way, I was arrested by the military again. I really can't tell you how much amount of money I have spent to bribe them, because they told me they're gonna lock me up in the military prison and they don't give a fuck. First of all, we don't even understand each other. They are speaking their language. Okay, ivyo bintu bibiri, ibiturire abasirikare bajya ibiturire, mwaba Afrika mwabagesera mwe, Afrika muhagarike kugira ibiturire. Okay, ibindi bihugu ugiye bakakwankira ngo usubira inyuma kandi utanga ibiturire vy'ikintu ubundi bagusubije inyuma. Ivyo biturire vyari vyiki ngo tuba tugufunga? Iyo ni extortion, iyo ni mafia tactique. Umuntu aje wawe ukamanya ko yinjira iwawe, uramurega agafata indege agasubira iwabo. Umufunga gute umuntu atareka aropoza, atareka resista? Umujya amafaranga umujene nk'uyu n'akabage ku mugongo, amafaranga ariko aguhiga ituriye ayakuye we kuri umukozi uyu novuga ko ari unemployed. Ubundi YouTube ni unemployment mu vy'ukuri, uja kuronga udufaranga dukeyi naho nyene warakobaguritse. Nk'uyu uneza ko atana amadolari ijana ashobora kuronka ku kwezi, ku ndavye ntuzeye ama views afise. So uri kumuha igituriye akivane hewe kandi uri umukozi wa leta. Puis ngo they spoke their language. What language? What damn language do you speak ku mupaka w'Ikobero? Uri ku mupaka w'igihugu bavuga Igiswahili, Umu Kenya avuga Igiswahili, utazi Igiswahili gushaka ku mupaka w'Ikobero gukora iki? Genda ukorere mu Cibitoke, para mu Cibitoke nanye no ku Igiswahili cy'abazayirwa. Genda ukorere sepa Igitega hagati mu gihugu, mu Rutovu, sepa hari ibindi bintu wo mu postinga ko kiraza ku postinga hano ku mupaka bavuga Icyongereza n'Igiswahili, atacho n'Igiswahili azi. Abo bantu bimbonera kure batazi kusoma no kwandika, genda mu mashe ku yindi mipaka ahantu hatagira imipaka. Come on. Mubuga kumvikana mu Kenya gute? Come on. This has to be the most challenging night I've ever had of my life. Sorry, the bro. worst and the worst and the worst. And Sorry. they are telling me I'm a terrorist. What was I doing in Congo? And why am I even coming to Burundi? Like, it's crazy. Put me in your prayers. Otherwise, your boy is suffering. Right now, I'm heading to the side of Tanzania. I want to see if I can get maybe a lodge. I don't even know if Tanzania is going to allow me to get back in. Okay, ete muravyumva ko bamwirukanye ngo n'umuteroriste bari gukora iki hariya. None ari umuteroriste, mwebwe umuteroriste aje mu cyamuha giturira gaca subira iwabo. Nagira umuteroriste mwari kumufata mukavuga mutwabanye umuteroriste watume nande donc yagira amafaranga kuyahubwe abaze umupaka neza ka amafaranga kuyo no kumureka kinjira umva n'abantu bagiye biturire n'ivyo vya politique navyo baba barimo nasiki navyo barimo no kujya amafaranga gusa. Donc so hopefully they're gonna allow me so that I can look maybe for a lodge around there. I sit there and think clearly what I'm gonna do about it, and maybe go back to Kenya because there's no way out. So consider subscribing. I go through all of this just for the sake of giving you content, guys, teaching you about other countries. It's a shame that Africans do this to their fellow Africans, you know. Burundi has been one of my favorite countries, one of the countries that I admire, and I've been like that guy who always talks positively about it, but today they just denied me an entry and called me a terrorist, you know. I really feel bad. I wish I was a lady, I could be crying right now, but voilà. Donc sinzi ko ntuzeye aja kuraba Haito Quebec aja kuraba navuze kuri vya patriotisme. Donc iko gihugu gutreatinga niko ukiniko nawe ugitreatinga back. Urabona ko iyo ngo yavuga Burundi neza, yarimo abantu bavuga igihugu positively, ubwo yaje nyene yerekana Burundi ibintu vyiza, abaza abantu baryohewe Burundi bumeze gute. Bo mugamba ko bamwise umuteroriste none avuga ati amusore kona abanyafrika bateretana nka nguku donc umva komisiyo yari yamuzanye aciye asanga kumbura bamubwiye igihugu kimeze nabe, ubu avyone n'amaso yiwe nta hantu yobikura, ahubwo niba afite n'ama video yaravuga ku Burundi sinagiye kuraba cyano yiwe, ubu ariko arayanyegeza avuga ati bo na sanse mfise no vuga naco mfise no kongerako. Voilà, nivyo nashaka kuvuga mu vy'ukuri igihugu ko ari twe tucishe d'une manière ou d'une autre. Nuko mu vyumvise uyu n'umujeune aragenda kabivuga. Jewe personnellement ndafite experience nagize muri Kenya, na Kenya ntabwo nogandi rukanga wanashaka Wodemaya yagize experience muri Kenya, muri Uganda je crois, sinzi no muri Tanzania je ne sais pas, naje ndeka kubesha bo nubwo mfite passeport novuga ifise
lourdeur je ibintu birimo friction ntavyo nshaka vya bihugu ngenda surtout yongeye kuri travel ngiye kuvisita umuntu ngiye juste kwitembera nshaka igihugu ngenda nemye takuduta nkagenda napanze vyose atakweza ngo kumupaka bishobora kugenda gute. In any case murabe icyo nashaka kuvuga Uburundi ni mu mugiya publicité mbi mu gihugu ca North Korea ni nka Korea du Nord kirugaye umupaka mu Rwanda rugaye yagiye gucikobera kubera ikikora umupaka w'u Rwanda ugaye in the first place. Bo umupaka wa Congo mwamaze kuwugara, Tanzania urabona kwisa niyugaye semi closed. Donc ni Nord Korea, Korea du Nord sinzi abo badede igihugu bariko barubaka neza ko North Korea mugabo cyo kimo abantu bari intelligence baciye ubwenge barakora ama nuclear warhead ndibaza barakora ibintu bikomakomeye barase mu ratio n'Uburusiya amarasio ya give and take pana amarasio ya duhe ivyo byarundi bavuga ngo turamusha mu China mucamuye gusegana nekese nta bintu mufise muha ubushina mufise buhu Burusiya mamugiye gusega ni hahandi nyene bazo mwafata nk'abamandi yago bafata nk'aba slaves babo muhinduye gusa masters ntabwo muhinduye situation murimo. Donc nashaka kuvuga ko mu North Korea without pouvoir na intelligence y'aba North Koreans. Voilà nivyo nashaka kuvuga kubisigaye. If you feel niba wumvise nakubabaje genda uzurahindura aho uherereye muhagarike kugira ubujinga no kwiba abanyagihugu n'abanyamahanga baje kubatemberera. Muge munsi mwiza tuzosubira. Bye bye.